akira buno butumwa ugira uhabwe n'umuvugabutumwa avuye mu ishingiro rya mpwemu yera ryo kubohora imitima ari ryo SDA. Turabaramukije mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo. Amena. Reka tuzingurura amabibiriya yacu turabe muri Zaburi igice cya 12 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3. Umusomyi mwiza nadusomera mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho we tabara, uko abakubaha baheze, abo kwizigirwa bakinye mu bana b'abantu, bose barabeshana, umuntu wese na mugenzi we, bavugisha ibinwa ihemana n'imitima ibiri. Uhoraho azokuraho iminwa yose ihemana ururimi rwihayagiza. Amen. Dukomera amashyi menshi cyane ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndamukije umukristo wese ahari hose mu byo ariko arakora byose, nkaba nongeye gushima Imana ryo yampaye kano kanya ko kuyagana ubwoko bwayo. Umvirize bakristo, amajambo dusomewe harabivuze neza, ab'Imana yahora yizigira benshi bamaze gushira, kandi ibyo Yesu yasize avuze byose byamaze gushika. Ibimenyetso intambara hirya no hino, igihugu gitera ikindi, ubwicanyi bukabije, ikigongo cyaraheze mu bana b'abantu, aho umwana yica nyina cyangwa umubyeyi akica umwana, ahandi ugasanga umwana asangiye umugabo na nyina. Ihindagurika ry'isi zanyamugigima hirya no hino, nizisiba kw'inkumbi mu kwica abana b'abantu. Abavukana bankana urunuka, mbega ibyo byose biriko biva he? Abubakana basangiye igitsina, umugabo ku wundi, umugore ku wundi. Uraba amaso nshuti yanje wewe utarahemukira Yesu, wirinde kubera ibimenyetso byose byamaze gushika. Birirwa ikuzimu bagiye kurondera amatungo, abo bakemera gutanga imiryango yabo, abana babo, abavyeyi babo. Abo bantu baje kuzimu Satani bamugize imana yabo, abo bantu Satani bamusenga ku mugaragaro, nabwo bacihisha. Nico gituma ndiko mvuga ntitugeze muri ca gihe, nico gituma ndiko mvuga ntitugeze muri ca gihe. Data irinde kubera iyi si igeza atemba.
ndafise ikibazo kubyo mwamaze kutwigisha. Mwatubwiye ko hari abaja ikuzimu izuba riva, ngo hari kandi n'abasenga Satani ku mugaragaro. Abo tubamenyeshwa n'iki? Ikibagaragaza ni igiki? Ikibazo canje nico. Urakoze mu Kristo kubw'icyo kibazo, umbajije ikibazo ciza uti mbega abo bantu twobamenya gute? Reka mbere mu mashengero, burya ntiwari uzi ko hariho abapasitori bakoreshwa ibitangaza bivuye kuri Satani. Ico ni ca mbere. Ikindi naco, abapasitori benshi ba kino gihe ubitegereje ingendo zabo, imvugo zabo, ibikorwa vyabo, abenshi bivanga mu vy'imigambwe ndetse n'ibindi. Amasengero basengamwe nibo bayasenyura kubwo kugirisha abarongozi b'ukuri bibereye ku rutonde. Hirya no hino amashengero ntasiba gucanamwo abarongozi kugwana imbere yabo barongoye. Shengero none ivyo ntimubizi? Turabizi ego turabizi. Reka tubandanye. Mwumve nawe mushikanje, wewe uririmbira Imana kandi uririmba neza. Ndibuka mu myaka iheze wahora uri umwigeme mwiza, wahora uhagarara imbere y'ishengero uri kuririmbira Imana. Ishengero vy'ukuri ryahora rihezagirwa, ariko ubu ndagutegereje ingohe warakuyeko. Aho zari zigenewe uhasiga amarangi, iminwa urayitukuza uyisiga amarangi asa n'amaraso. Mbega ivyizi bisigura iki? Kw'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitugishushanye ngo duse n'ab'iyi si. Ariko raba wewe witwa nguru umukristo, mbega nakubaze ni ryari wigeze ubona umukristo yisiga ivyo bita mwana ndani? Umubiri wawe warawutukuje, uduhuzu wiyambarira, ugenda urahendera abantu kumugaragara izuba riva, amugaca ugenda uravuga nguru wa Yesu Kristo. Mbega uwo Yesu wawe nuyuhe? Tubwire tumumenye ko tuziba Yesu basigaye ari benshi muri kino gihe. Inzankano mu baririmbyi, injo mu mashengero, ishari n'inzigo mu madini, abaririmbyi nk'abandi. Buriya uri kuritegereza abaririmbyi ba kino gihe, abiyita ngo n'abaririmbira Mana, witegereje imyifato yabo bifata nk'abasani mu mvugo ndetse no mu nyambaro ndetse n'ibindi. Nakuririmbira Imana kukiri muri bo, baririmba bariko bakorera Satani. Wowe wahora uririmbira Imana none warabihevye, agakiza warahevye, Satani yarakwigaruriye. Ikebuke bene data kuko igihe kirageze aho umwe wese arokora ubugingo bwiwe, kuko ndabona Yesu ariko aregereza kuza gukora ishengero. Nuko abumvise ano majambo Imana ibahezagire. Haleluya. Bamaso mwene data, kuko isi igeze ahatemba, rondera Imana ikironderwa. Nawe umaze gukizwa mpagarare ku rutonde, kuko tugeze muri ya misi y'imperuka. Amen.